ry'Imana nifuza ko tuganira kuri ibi bikurikira na byise ngo Imana yawe ni iyihe. No dufite ijambo ry'abantu bizera. Abantu bizera bose iyo bariko baragenda hariho ababa bafise izindi mana, hariho babona bitari inyereri. Imana imwe ni imwe, Imana ni imwe, ibindi byose ni ibigirwamana. Hariho abantu bakubwira ngo bavuga ko ufise Imana imwe, uvuga Imana imwe, mu nyuma cyane none iry'Imana imwe uvuga ni iyi, nta mana ifise. None iyo ni imwe, iyo Mana yacu yaremye ijuru n'isi. Iyo Mana yacu ni imwe muri Zaburi ivuga ati mumenye ko uhoraho ari we Mana kuko ari we yatwemye. Zaburi y'ijana ya karongo ka gatatu. Mose amaze kuganiriza Imana aramutumye ati genda ubashikiye, nawe aravuga ati mbega none nza kubabwira ngo Imana iyihe. Nawe yaramwishuriye ko ari Imana niho. Ntitugende tubisoma ivyo bice, ariko ni Imana yamaho idahinduka, uko yari ejo kuri n'uno munsi kandi izoba mu bihe byose. Ego twama tuvuga ngo Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, kubera ko iyo Mana yagiye yereka bose kandi n'umurongo umwe ntacahindutse. N'aba Isirayeli ari Yakobo niwe umwami Yesu Kristo yavutsemo nk'umuntu, ariko ntiyari umuntu gusa, yari afise ubumana. Ivyo urabizi. Abantu bagezaho biyumvira ko ata Mana yari umuntu, ari abantu nyine bikorera imigambi, hanyuma Imana, hanyuma abana bakaboneka, urubyaro rukaboneka. Ariko ijambo ry'Imana mu itanguriro hariya igice ca mbere akarongo ka 7 katubwira, reka tubasome. Nuko Imana iri mu muntu mw'ishusho yayo, mw'ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri, ukuvuga umugabo n'umugore. None wowe urizera Imana yaremye umuntu ko ariyo yakuremye? Kuko kuyisenga vyo kugora, none uyemera nta kintu yakubwiye ngo uyikorere. Abazi Imana yabo bazokomera. Yego iryo jambo narisomye rirantangaza. Tubisoma muri Daniyeli ya 11 mirongo 32. Daniyeli 11 mirongo 32. Navuga ngo abakora ibibi byo kurwanya isezerano azobazimisha akari keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Amen. Abizera Imana hari ibyo batarya, hari ibyo badakora. Mwibuke ya nkuru ya Meshaki, Shadraka na Abedinego. Hari ibintu banse kurya, hari ibintu banse gukora, kuko bari bizeye Imana yabo. Natwe ngaha turi abakristo, hari aho gushika mu bantu barya byose. Kavuga ati, umuntu avuga ati Jesi nkora ko, uwundi akavuga ati yamana ntihagire uwumbona. Imana yawe ni iyi, Imana yacu irabona. Igihe Abisirayeli, aha navuze kuganira n'abantu bari Imana, igihe Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa, barashitse mu nzira bari kumwe na Mose, nta kindi bari bizeye atari iyo Mana yaremye ijuru n'isi, Imana y'Abisirayeli niyo bari bizeye gusa. Ariko Mose ngo yaragiye kuganira n'Imana, barabyitegereza baterega ya Mana twoyisubiriza. Ntatevye, nta n'uburyo yagiye, ibyo bavuze ni byinshi.
mugabo baciye bikorera imana yabo. Mwarayumvise iyo mana bakoze. Aha rero hari abantu bikorera imana mu kagwi, hari n'abikorera imana yabo bonyene. Imana yawe niyihe? Niryo jambo navuze tuganira. Mbega imana yawe niyihe? Ni ya mana yaremye ijuru n'isi, ni ya mana yatwiyeretse muri Yesu Kristo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi aribo batumye yumvika umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Umwizera wese. Ushitsi wawe, imana yawe iguma ari ya mana abakozi b'Imana bababwiye. Ushitsi wawe bikugoye. Nigeze kumva inkuru y'umuntu yari yarakoreye Imana, sinzi ko yicara muri ibi bibanza cyangwa muri ibyo hafi, ubwo yari mu bibanza by'imbere. Bamusanze yavuye ku mufumu. Imana yawe ni iyihe? Nawe wamubona iyo agiye kubuntu akagaruka yari gusubira guhagarara. Aha rero Imana yampaye gutanga ubutumwa bwo kwiyinjiramo wikontorore, kugira ngo bamwe baraza bashyiramo ikintu mu nda kugira ngo barabe ingena sitoma ihagaze. Ariko natwe Imana yaratwaye ibyo byinshi tukirabamo kugira ngo tubone ko Imana yanjye iri hehe? Imana yawe ni iyihe? Iyo biteze kuranguka mubigenza gute? Iyo biteze kuranguka mubigenza gute? Ndazi yuko muri mwebwe mwese hariho n'abamaze kubimbaza, ngira ngo bahamya bo manavyo barambaza bati noshika hariya uri gute? Hariya ku nkambo hahagaze ikidayimoni c'ikinyoma. Uvaye abanyekongo bazavuga ati reka jewe bavuga ko ndi Burundi, none Kongo hari cyangwa abanyetanzania ati reka jewe ngomba kuvuga ko ndi Burundi. Iyo niyo Mana iri hariya, niyo Mana iri hariya, kandi aho bigengana usanga rero umuntu agereye mu kinyoma. Yego Hega kuje ngaha iwanya n'imori tekekeke yawe ivyo rero nifata umwe wese sukuvuga ngo fata bose. Nagomvye ijambo rya Matinisi ryantangaje y'abantu bagiye kumbure bari bicaye no mw'ishengero. Reka tubarabe mu byakozwe n'intumwa 19. Ijambo ry'Imana riri ubushobozi muri Efeso. Yinjira mu isinagoge amara amezi 3 avuga ashize amanga, akiranira ivy'ubwami bw'Imana abinezeza. Ubundi bavuga ari Pawulo. Ariko bamwe bakomangaje imitima bintumva batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo arabarobanura abigishwa uko bukeye, aharira mu nzu yo kwigishirizwamo yaturanywa. Bamara imyaka 2 bimeze bityo. Nuko ababa muri Asiya bose bumva ijambo ry'Umwami wacu, Abayuda n'Abagiriki, kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheza byatuma bashira abarwayi ibitambara n'ivyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, imbeho zihumanye zikabavamo.
ariko inyererezi hano nagomba gushika, ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenga mwemu zihumanye zigera kuvugira izina ry'Umwami Yesu, zigera kuvuga izina ry'Umwami Yesu hejuru y'abatewe n'umwemu zihumanye ziti, tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hari abahungu indwi b'Umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza bati umwe mu baherezi bakuru. Abo ni abatanga ubutumwa n'abapasitori cyangwa abantu babegereye. Imwe nyuma irabishura iti, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? Mwebwe muri bande? Nico kibazo duhawe. Umuntu ari mw'imwemu ihumanye abagurukira ko bombi arabanesha, arababisha, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Amina. Iryo niryo jambo ryari rimaze n'iminsi. Wewe Yesu ndamuzi, Yesu uvuga ndamuzi, kandi n'uwo Pawulo uvuga ndamuzi, n'uwo Pasiteri Alex uvuga ndamuzi, n'uwo mwungere uvuga ndamuzi. Wewe urinde, wewe urinde. Ntitukabiyerereze. Biroroshe yuko iyo umuntu agututse umwishura cyangwa ukamuzura cyangwa ukagira ikirundi nyene ukamubwira akantu. Biroroshe umva nyene umenga uramukurira kure. Ariko uwo Yesu uvuga, uwo Yesu na Pawulo uvuga ndabana, ariko wewe urinde. Nashaka rero muri mwebwe uno munsi mwimorekemo mwabihereje ndabizi, mugobe mugeze no ku mano. Yego hari umuntu w'umukristo ntasiba mu misa asenga y'ubunani cyangwa n'amaboko amanitse. Umunsi umwe twari turaganira, arambwira ati, reka ati none kwikinisha hariho ibintu byanditse, Yesu uvuga ndamuzi kandi na Pawulo ndamuzi, wewe urinde, mwebwe muri bande? No, Yesu yarabahezagije. Rero bamwe bambwira bati, wewe urazi gusukura Pawulo, uramenya kuvuga ryacu. Nagaruye kukiganira ariko ntibirashoboka. Nshatse kubabwira ngo muba bazwi na Yesu. Imana ivuga ati ndamuzi, bashimire intara. Nuko Yesu abahezagije. Ego uyu mwanya mwiza, reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye mu izina rya Yesu kuri aka kanya duhaye kuganira n'abakunzi bari hano. Mana yo mu ijuru, turazi ko dukunda kuko umwanya waraduteguye mu ibanga, none tububayemo kandi turawugushimiye. Turagushimiye ku majambo yavuzwe Mana. Turasabye ngo muri twebwe hashisuma kuri yagunya ntaza tuvemo. Mana yo mu ijuru, turaje kuhakana databuja aho twagiye ngo tukagenda twambaye ubusa. Turagomba ko twambikwa nawe Mwami. Turashaka yuko Mwami tuba abuzi. Mana icyo cyose cyatubujije igatuma utatwibuka kandi twirwana n'abandi n'ishengero. Turasabye ngo ukitubabarire, turasabye ngo ukitubabarire Mana kubw'amaraso ya Yesu, ya maraso yasezerera ibyaha byacu. Erega ntitucyongeye kudukiza, none rero ngo twakire n'ubu ngo ubushobozi bwe budukoreko Mana yo mu ijuru uzobukoze. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Kandi Imana yavuga imbere yo kuza ngaha, arabwira ngo erega byari bikwiye ko batizwa, byari bikwiye ko uza
tukajana reka turi ku rugendo kandi urugendo rurimo guhera utatuye izina rya Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe ntazokizwa niko ijambo ryabitubwira. None rero uyu ni umwanya mwiza kuba ushaka kwatura izina rya Yesu ngaha ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, aya ni akanya keza. Kumbure hari ibyakugoye bituma Yesu adashobora Imana idashobora kukumenya cyangwa Yesu atakumenya, n'aka kanya kukoza imbere y'Imana kugira ngo byose bisubire bitungane niyaza kujana ishengero ryiwe. Nico nari kubaganirira tubaganirira abandi, ariko jewe sanzwe narahawe umugisha wo kuvugira kuri YouTube. Ndazi ko mukunda kurahira kuri YouTube mwebwe bwabimurimo abo barayanze karibu tuzohurireho manje nazwi muzobibona. Yesu yabaye